nzakagendana nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana. Aleluya! Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Nimuvuge amen. Nimumbabare muvuge amen. Muzaba mugize neza cyane, muzaba mukoze. Nidukanguke tube maso, dutegure inzira za Nyagasani, dusokore imitima yacu. Murakoze cyane. Horana umukama. Bakristo mudukurikirana, namwe bandi mwese mudukurikirana muri kino kiganiro cya Kanguka. Uyu munsi muri kumwe na Pastor Padri Gloria. Mu kiganiro cy'uwo munsi tugiye kurabira hamwe ikintu abantu batekereza mu buryo butandukanye, nacyo si kindi. Abantu benshi baba abakristo n'abatari abakristo, hariho abantu biyumvira yuko gusabira umuntu yamaze kwitaba Imana katacu biba bikimaze, yuko ngo ahiwe aba yahejeje. Abandi bakavuga bati birakimaze. Ese twebwe nk'aba Pastor Padiri tubivuga hiki? Uyu munsi nyezina rero tugiye kugerageza kubereka muri kino kiganiro cya Kanguka aho ukuri kuri. Ukuriraho kuri mu ncamake ngombye kubabwira nti twebwe nk'aba Pastor Padiri turemeza tudashidikanya yuko gusabira umuntu akiri muzima biremewe, gusabira umuntu yamaze kurangiza urugendo rwe rwo kuri ino si biremewe. Byose birafise icyo bimaze. Ikibyerekana nuko niba wumva yuko wowe uzoza urasabira umuntu kubera ko akiri muri uwo mubiri byonyine, uzoba wamaze kwihenda. Ibyo nabyo tukabibona neza mu kintu cyerekana neza yuko umuntu akiri muri ubu buzima, imiryango igihe Yesu yari ku musaraba, n'igihe acikaniye igitambara cyari gikingiye ahera cyaracitse. Icyo gitambara mu gucika ni ikimenyetso cyerekana yuko ba bandi bose batari bemerewe kubona ibwera gushika ahera, imiryango yabo yari yuguruwe. Bisigura umuntu bwiwe arashobora kwisabira nk'uko umuntu bwiwe ashobora no gusabira bagenzi be, baba bakiri bazima n'abatakiri bazima, kuko Imana yaduhaye ububasha yaduhaye uburenganzira bwo kugira bwo gusaba. Niba ari gusaba rero, wowe saba, hasigaye ureke kwiyumvira byinshi kujejwe gutanga. Ujejwe gutanga niwe afise inyishu niba ibyo usabye ashobora kubiguha canke niba ibyo usabye adashobora kubiguha. Reka rero wowe kwifatira ibihano, wowe isaba ibyo ubona byose byoba ari byiza. Imana n'umubyeyi ibonye bishoboka izoguha cyangwa izogutunganiriza ku byo uzoba wasabye. Ibyo rero ndiko ndabivuga mu buryo bwo kugira ngo abantu basinziye. Ngira ngo mwumvise n'iryo ndirimbo navuze ati nidukanguke tube maso, dutegure inzira za Nyagasani. Iyo ndirimbo nayo irafasha cyane kuko biragaragara neza yuko umuntu atonda mu isengero akumva yuko wagira ngo yahejeje, akumva yuko wagira ngo arakanuye, ariko urashobora gutonda mu isengero ugasanga nawe uracyari mu basinziye. Aleluya! Umuntu aba ari mu basinziye gute? Igihe cyose uriko urafata ibintu uko bitari, uba ukiri muri ba bantu basinziye. Igihe cyose wumva yuko udashobora gusengera umuntu yarangije urugendo rwo kuri iyi si, uracyasinziye. Kuko bwa mbere umuntu arangije runo rugendo aracyafise urundi rugendo ahaye arabandanya. Niba rero uzi neza yuko umuntu arangije urugendo rwo kuri iyi si akiri mu rundi rugendo, kubera ko unanirwa kumusabira ngo ntacyo bimaze, ntibaza umuntu atekereza uko oye, nibaza by'ukuri aba yihenze cyane. Aba yihenze cyane, aba yamaze kujya mu musitari utariwo. Ikindi kintu umuntu cyabaza, umuntu by'ukuri yumva yuko gusengera umuntu yamaze kwitaba Imana
ko ata kintu bifasha kurya umuntu yamaze kwitaba Imana. Ese abantu babikorera iki niba atacyo bimaze? Kwa hiyo dufate yuko ababikora bose canke twese ko dutonda kwirimbi hakavugwa ibyiza niki niki byo gusabira uwitavye Imana, dufate yuko twese mbega tutazi ibyo dukora. Ndibaza ahubwo hariho umugwi muto w'abantu woba warazimye cyangwa udatahura ibintu nk'uko biri. Niba uriko urasaba umuntu utazi ikintu afise mu mufuko wiwe, utazi uburyo afise uko bungana, wewe uramusaba ukamwereka ibibazo ufise, ukamwereka ingorane ufise, hamwe ujye muntu usabye niwe aheza akaraba niba koko afise icyo yogufashisha bivanye n'ibyo wagize n'ibyo wasabye. Nico kimwe rero niyo uriko urasabira umuntu muzima cyangwa uriko urasabira umuntu yamaze kurangiza urugendo rwiwe kuri iyi si, inyishu ni imwe. Umuntu muzima hari igihe ugira ugasanga bariko baramusenga bavuga ati Mana turagutakambiye kiza uyu muntu, kora ibishoboka byose kugira ngo ejo canke hirya y'ejo tuzoba turiko turasangira agahenikeni, tuzoba turiko turasangira umuvinyu, tuzoba turiko turasangira icyayi. Ese koko iyo bivuze uko wibaza ko ariko bigenda? Iyo Imana ibonye ko bibereye, hari igihe koko uyu muntu biba ngombwa yuko ategerezwa kuba muzima kugira ngo abarabandanya ubundi butumwa cyangwa ikindi cigwa kuri iyi si. Hagira ikindi kintu abarakora Imana, mbega hari ikindi kintu Imana bigize ntibikimushakaho. Ariko nubwo wosenga ukajugumira nk'uwafashwe n'amashetani, ukajugumira ngo nk'uwafashwe n'ibiki, ukavuga indi mutazi gusigura, ndakubwije ukuri yuko Imana n'umubyeyi, kijya kintu Imana ibona ko kibereye, kijya kintu cyiza Imana ibona ko urujya muntu, ntabwo izoca igihindura ngo nuko wajugumiye, nuko wateye induru, niko wivumbagase hasi. Ntabwo icyo bisigura. Umubyeyi n'umubyeyi atanga ikintu abona ko kibereye abana. Wowe ushobora kujyaho ukabona Gloria aragwaye, Gloria ararembye, ukajyaho ugasenga, ugatera induru, ukagira ukavuga ati menshi cyane ngo Gloria nakire. Ese niba ugomba ko Gloria akira ngo agume muri izi ngorane zo kuri iyi si, Imana nayo ikaba ishaka kubiranduhuriye izi ngorane zo kuri iyi si, koko ducagura ikihe? Ducagure kuba turagumye kuri iyi si cyangwa ducagure kugamburukira Imana? Inyishuro twatanga twebwe mbega bari mu ruhande rw'aba pastor padri, twemeza yuko icyo Imana igomba nicyo gikwiye kubahirizwa. Ndazi hari abapasiteri batari bake ibyo bintu bashaka kubigwanya, hariho n'abapadiri batari bake bashaka kuvuga ati uko siko tubyumva, nkuko n'abakristo ari uko nyene. Ariko twebwe nka pastor padri twemeza tudashidikanya yuko ubuzima bw'umuntu buba buriho ngaha kuri iyi si, tukabona n'amaso ku maso, ariko na nyuma yo kuri ino si hariho ibibandanya ku muntu. Ngira ngo murabizi umuntu ntabwo apfa. Umuntu ntapfa by'ukuri nkuko dukunze kubivuga, kuko umuntu yitwa umuntu kubera impwemu, kubera ahumeka. None rero kugeza uyu munsi nta numwe ashobora kwerekana ese iyo bavuze ngo umuntu yapfuye zijya mpwemu ziri hehe, bazihamba hehe ko tutazibona. Bavuga yuko umuntu yapfuye iyo zijya mpwemu zamuvuyemo, ujya mu muntu atagifise impwemu, ariko se ziba zagiye hehe? Icyo ni ikindi kibazo kirekire ngira ngo muri kazoza tuzohava tugira ntitugerageze kubasigurira. Turiko turabasaba nidukanguke. Niyo mpamvu na kino kiganiro twese mu kucita kanguka, kugira ngo turabe yuko by'ukuri twova ibuzimu tukaja ibuntu. Kubw'ibyo rero by'ukuri ikindi cyerekana neza ko gusengera canke gusabira umuntu yamaze kwitaba Imana bifise umumaro, tubisanga ahantu henshi cyane. Aho henshi nibaza yaba usenga ngango n'udasenga, yaba uwemera n'utemera, uwo ari we wese aho ugiye hose urumva abantu bitwa ba Lazaro impande zose z'isi. Bisigura iki? Iyo winjiye muri Bibiliya ukaraba neza ibijyanye na ba Lazaro canke ibijyanye igihe babaza Yesu bamubaza ati Yesu iyo uja kuba uri hafi musaza wanje ntaba yagize ntaba yapfuye. Muribuka uko Yesu yagize uko Yesu yishuye. Yesu yishuye avuga ati ntabwo yapfuye, agize arasinziye. Okay, ntabwo nshatse guhagarara ngaho cyane, gusa nshatse kubereka yuko
uko basaba Yezu ngo iyo aje kuba ari hafi ntabwo yari gupfa, bari baramaze no kumuhamba. Icyakozwe niki mwese murakizi, uwari yahambwe yagarutse, yarongeye aba umuntu muzima. Ibyo byose ni byerekana yuko niba umuntu arangije urugendo rwo ngaho ku isi, ntibize bikubuze kugira nti kumusabira. Wowe bandanye usabe Imana ikore ikibona ko gikwiye. Hari igice wiyumvira ngo okay, mu gace ufata ngo Lazaro nuko yaciye agaragara mu maso y'abantu kaboneka yuko azutse avuye muri bwa rupfu akagaruka ibuzima uwo mwanya. Ariko muze mwibuka yuko Imana ishoboye byose. N'Imana ishoboye byose ishobora no kungarura muri ubu buzima, ariko ikabungaruramo itangaruye mu maso yanyu, ikangarura muri ubu buzima injyana ahandi hantu kubw'intumbero yayo. Ibintu nk'ibyo kuko Imana n'umubyeyi wacu niyo iraba ibigizente ibibereye. Shaka rero abantu tumvikane, nubwo nzi yuko hariho abantu bigora kumva, hariho abantu bafise amatwi ariko kugira bumve bigoye. Aho dufatiye kuri Lazaro, ariko nanone dushake tunasubira inyuma dufatire kuri Yezu. Abandi bavuga Yesu, abandi bakavuga Isa, bivana n'ururimi abantu bagizente bakoresha. Yesu ubwiwe murabizi yuko nawe yarapfuye, anyura mu mva, amara iminsi runaka, arongera arazuka. None we muntu wiyumvira yuko gusabira umuntu yamaze kuva muri uyu mubiri ataco bimaze, ukwemera kwawe guhagaze hehe? Ni wibaze kweri, usubiza amaso inyuma wiyumvire. Niba wumva yuko gusengera umuntu, gusabira umuntu amaze kwitaba Imana ataco bimaze, utonda kwirimba mu bandi mugasenga kugira ngo bimare iki? Bifashe iki? Hari abazobasigurira babwira ngo ngiyo bariko barasenga, iyo bariko barasaba ngo ni nk'ikigwa bariko baratanga kubasigiye kuri iyi si, ariko bijya n'ububeshi, bijya ntabwo ari ukuri. Abari ku isi bafise aho babigishiriza mu masengero, ntabwo njya kubigishiriza hejuru umuntu amaze kurangiza urugendo rwo kuri iyi si. Niyo bariko barasabira ujya muntu yarangije urugendo rwo kuri iyi si, bari kumusabira kubera yuko hari iyindi nzira agiyemo, hari urugendo kiri karabandanya rufise niyo ruzogarukira. Kubw'ibyo rero amasengesho yanyu araherekeza ujya muntu. Ikiba gisigaye gusa twebwe ntidutegeka Imana. Niba dusengeye umuntu tumusabira, turamusabiye, ariko si twe tujejwe gutanga. Imana umushobora byose iyo ibonye ibyo twasabye bibereye izoheza ibikora. Kubw'ibyo genda baremeshe ndavuga ati mwongera imbaraga mu gusenga, munashyira imbaraga nyinshi mu gusengera abarangije urugendo rwo kuri iyi si. Naho gusengera abacyambaye umubiri nabo ubwabo barashoboye kwisengera. Kumva cyane ukumva yuko ahanini uzosengera Gloria akiri muzima, Gloria nawe ubwiwe arashobora kugerageza ananiwe akaba yo kwifashisha n'abandi, ibyo nibisanzwe. Ariko igikorwa kinini cyane no gusengera bajya batagishoboye kwisengera. Niho hantu umuntu aba yerekanye yuko ari intwari. None se nukunda ugukunda gusa bizokumarira iki? Bizofasha iki kibano? Bizobimaze iki mu bijyanye n'ijambo ry'Imana? Bibiri tubwira ati nimukunde abansi banyu. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Bibiri yatwereka neza yuko dukwiye kugira gukunda abansi bacu. Ibyo nabyo tukabona neza yuko unagombye gufasha, ukwiye gufasha ujya muntu akeneye ubufasha, ujya muntu agowe. None se nufasha umutunzi bizoba bimaze iki? Nta na kimwe. Sinzira wowe yuko uzotegura kuja gufasha umutunzi mu gihe hariho abagowe, kuja gufasha umerewe neza mu gihe hariho abagowe. Ukeneye ubufasha nujya muntu agowe. Umuntu akeneye muganga nujya muntu agizente agwaye. Umuntu yarakeneye gusengerwa cyane nujya muntu atagishoboye kubyikorera. Niwo muntu by'ukuri yarakeneye amasengesho y'abakiri bazima. Niba umuntu agwaye atagishoboye kuvuga, niba umuntu atagishoboye kubyikorera, amasengesho by'ukuri yarakenewe menshi cyane y'imbaraga zikwiye. Niba umuntu koko by'ukuri atagishoboye kwisengera, hakenewe imbaraga nyinshi cyane mu kumufasha muri ayo masengesho ko atagishoboye kubyikorera. Niba umuntu anangije urugendo mbega ubuzima bwe bwo kuri ino si yapfuye cyangwa yitabye Imana, ivana n'imvuga abantu bakoresha, aho naho niho abasigaye muri uwo mubiri bakwiye kwerekana imbaraga zabo mu gushyigikira uwo muntu
bamuherekeza n'amasengesho no kumusabira kugira niba hariho ibintu atatunganije kuri iyi si, Imana umubyeyi wacu twese imugirire imbabazi. Ariko niba wumva yuko utosengera umuntu yarangije urwo rugendo, menya yuko ujya muntu uzoba umutereranye, nta nicyo byari bimaze kwirirwa ugenda kwirimba uzi neza yuko amasengesho uwo musengera atakintu na kimwe azomumarira. Niba uzi ko agiye ari umunyakabi, umuntu agiye hari ikosa yakoze, ukumva yuko nosaba Imana ko Imana umubabarira, ko Imana itazobiguha, nta nubwo ari ukwiye kubikora. Ubwo urumva byari bikwiye yuko nibura niba umuntu bavuze ko yapfuye tukagenda tugatera mu kinogo, ntabwo twari dukwiye kumara ujya mwanya wose tumara kwirimbi turi mu masengesho uko canke kuri igihe byo atakintu bimaze. Niduhumuke, nidukanguke. Iki kiganiro rero nk'uko bisanzwe mwariko muragishikirizwa na Pastor Padri Gloria. Tukaba tuzosubira ubutaha tubandanya turaba uko ibintu bimeze, uko isi yacu turiho yifashe, uko abantu biyumvira, tunagerageza kubereka ukuri kuri hehe. Ndangize ndabasaba bantu mukurikirana iki kiganiro cya Kanguka mushikirizwa na Pastor Padri Gloria, ndabasabye muze mugerageza kugihanahana, kuko iyo mugihanahanye bituma abantu benshi bagira icyo babivuzeho. Kuko ibi tubabwira ntabwo ari ukuri kuvuye mu ijuru, nibyo tubona nk'ukuri. Hashobora kubaho abandi bantu babyumva ukundi kuntu. Icyo gihe rero muremerewe kugira amakomenti ngaho munsi ya video, mukavuga ukungene mubyumvira, binashobotse mukaba mwonagira namwe icyo mushikiriza mu bijyanye n'icyo kiganiro. Ibyo mwemera mukabishigikira, ibyo mubona ko twavuze atari byo mukabigwanya. Ni uburenganzira bwanyu. Ururimi rwawe, icyiyumviro cyawe kirashobora gukiza abantu batari bake. Icyiyumviro cyawe kirashobora gufasha abantu batari bake gukanguka, guhumuka. Tugenda dukanuye ariko ugasanga by'ukuri ntabwo tubona. Twabona naho tukabona ibitari bikenewe, ariko ibyari bikenewe amaso yacu ntashobore kugira ante kubibona. Katurangize tubifuriza amahoro y'Uwiteka. Mwari kumwe n'umukunzi wanyu Pastor Padri Gloria. Murakoze, mugire ibihe byiza, munagire ibihe by'iminsi mikuru myiza ya Noheli na Bonane.